berekana ubugwaneza muri byose. Bagumyabanga, nshuti z'umugambwe namwe ndongozi mwese, nibyo tuje gukenguruka, ariko birakwiye ko dufatana akanya ko kwirimbura mu rugendo turiko turagirana n'Imana, na cyane cyane twebwe nk'indongozi. Icivugo c'igishabisho ni inkebuzo idasanzwe, tugisanga mu gitabo c'Imana Bibiliya kivuga giti, kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ivyitegererezo by'ubusho. Iri jambo rirahambaye cyane kuri twebwe turi imbere y'abandi mu burongozi, haba mu kibano, mu mashirahamwe, na cyane cyane indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi, eka no mu ndongozi z'igihugu mu bisata byose. Iki civugo gihuranye cyane n'akarangamutima k'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD, katwigishwa kubaha Imana, guca bugufi mu byo dukora byose, gukunda abo turongoye, kubaha uburongozi no kwama dushira imbere inyungu z'igihugu. Gutyo ihanga Imana yaturagije likatubonamwo inyishu, icitegererezo ciza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, mukaba n'umukuru n'amankuru y'inararibonye mugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD n'umutambukanyi wanyu, bubahwa mwese mwitavye ano masengesho, umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye, bagumyabanga, bakirarugamba mbonera kure, biswi vy'inkona, batumire bahire, mwateye iteka, bakozi b'Imana mwaje kudufasha. Aya masengesho azotubere akaryo keza ko kwirimbura by'ukuri, ari naco gituma hadekanijwe umwiherero udasanzwe wo kwirimbura mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD muri iyi minsi ibiri, kuva ejo kuja ku munsi wa gatandatu mu masaha yo mu gitondo.